Bakunzi bimbonesha kure Burundi bwiza turabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye twongera tubaha ikaze muri aya makuru tugire tubashikirize mu rurimi rw'ikirundi. Umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi warahimbajwe ku rwego rwa komine mu Bimbi kuri wa gatandatu w'igenekerezo rya kabiri ndamukiza umwaka wa 2022. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca kabiri rirabandanya rikaba rigeze ku munsi ugira wa 14. Ibyo nido mu kanya. Umushinga mateka yatowe mu ntara ya Bujumbura akaba n'imvukira ya komine Mubimbi Chantal Barampama asaba abakenyezi bo muri yo komine kutwijukira amakoperative bakagira imigambi y'iterambere gutyo bakaronswa ingurane na banki y'abakenyezi. Ivyo yabivuze kuri wa gatandatu w'igenekerezo rya kabiri ndamukiza mu mwaka wa 2022 imatyazo ahariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi ku rwego rw'iyo komine. Iyi nkuru tuyishikirizwa na Deborah Ntakisumba. Ibirori byatangujwe n'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje umugwi w'abakenyezi wambaye impuzu ziri mw'ibara ry'icatsi kibisi n'umugwi w'abigeme bo muri zone Mageyo wambaye impuzu zitukura. Imigwi yose ikaba yaranganije igitsindo kimwe ku kindi. Umushinga mateka Chantal Barampama yari yateye iteka ibirori, yarakeje inzego nshasha z'iryo huriro ry'abakenyezi. Acatanga n'impanuro z'ingene bo kwiteza imbere biciye mu makoperative bafashijwe n'ibanki y'abakenyezi. Reka nsimbize nkeze abizera. Murabona yuko batweretse abagize urunani rw'abakenyezi bashasha. Turabakeje cyane. Turabasavye rero turagize igisabo ngo mutuje imbere. Mutuje imbere nk'uko twabizeye. Twebwe tuzobasengera kandi ico muzodutuma tuzogamburuka. Rero dukura amaboko mu mpuzu bakenyezi, mu rugo dukura amaboko mu mpuzu. Rero ndabatumirire banyakubaha abakenyezi yuko iyi banki twaraye turonse. Mwumvise musane aravuga ati turafise nk'umutahe. Rero ndabateye akamo duciye muri ya makoperative tugira imigambi maze duheze tuyishikane imbere baduhe ubwo buryo dukore sayo batugabira ningurane ariko nitwakora imigambi imeze neza tuzohungukira. Musitaneri wa komine Mubimbi Engineer Dismas Harimenshi yaremereye inzego nshasha kuzishigikira no kubandanya kubafasha mu bikorwa vy'iterambere. Turiko turategekanya ibikorwa abakenyezi na cyane cyane bafisa mikoro make bari mu mashirahamwe cyangwa mu makoperative byoza birafasha mu iterambere rya komine ariko nabo bakaronka agashiruka bute ko batuma biteza imbere mu mashirahamwe no mu ngo zabo. Mu bikorwa rero dutegekanya hariho ibikorwa byo gusibura amabarabara mu mazone yose kugira ngo abakenyezi mu mashirahamwe bafisa mikoro make bakora ivyo bikorwa baronka agashiruka bute hanyuma tubahamagare uca bakora imigambi y'iterambere mwayo mashirahamwe canke amakoperative. Hana natanzwe imfashanyo ku miryango 25 ya mikoro make kuyironsa ibiro 5 vy'umuceri n'ibiro 5 vy'ibiharage kuri buri muryango. Mwomenya ko muri ivyo birori habaye ibisikanwa ry'inzego zahahora n'inzego nshasha zaheruka gutorwa ngo zitware iryo huriro ry'abakenyezi. Arakoze mugenzi wacu Deborah Ntakisumba kuri iyo nkuru adushikirije y'abakenyezi. Dutandukire igisata c'inkino. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca kabiri rirabandanya rikaba rigeze ku munsi ugira wa 14. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka wa 2022 umugwi Lumiere do Mumba waratsinze igitsindo kimwe ku busa umugwi Delta Star wo mu ntara ya Bujumbura. Gutyo uwo mugwi Delta Star ucutakaza amahirwe yo kubandanya kuba mu cicaro ca kabiri. Mwomenya ko kuri uw'Imana umugwi Tigre Noir wirahiye umugwi Buhumuza mu kutsinda ibitsindo 2 ku busa. Nayo umugwi Moso Sugar
watsinze ibitsindo 3-1 umugwi Garage Express. Urwo rukino rukaba rwabereye kuri stade Sosumo. Bagenzi bakunzi bimbonesha kure Burundi bwiza, aha niho turangirije aya makuru yacu, tukaba tubashimiye kuntu mwadukurikiranye. Imana ibahezagire naho ubutaha.